uyu munsi ari munsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije rero nka Green Youth Force iri kumwe na Coalition of Action for Soil Health hamwe n'ayandi mashirahamwe nka ODG APBH Global Youth Biodiversity Network, hariho EAC Live Show, hariho Kazoza Magazine, hariho Spring Communities, hariho Jeunesse et Climat, Réseau Jeunesse et Climat francophone. Ayo n'amashirahamwe yagiye hamwe kugira ngo dushobore guhimbariza hamwe uyo munsi wahariwe ibidukikije. Hari kucivugo urugwaruka ibibangamira isi ariko kandi n'ubwiza canke ukudatosekana kw'amazi cyo twokwita qualité de l'eau mu rurimi rw'igifaransa. Ibibazo isi kunze guhura navyo hariho ukubakwa nabi nk'ahantu ho kurima ariko kandi n'iyindi misozi itarimye. Nko kurima harabubakana abataca imikobeko abasanga isi yabo idatunze cane mu buryo bw'uburyohe, ugasanga n'ivyo gutera biti bibana n'imirima ntibavyiyumvira, bakoresha ico novuga ama engrais chimique, ugasanga nayo bakoresheje ku rugero rwo hejuru akagaruka gutitura isi. Nguvuga ko kuba itubatse neza yari isanzwe ibangamiwe n'imvura igwa igatwara uburyohe bwose bw'isi, ariko bongeyemwo ayandi ma engrais nayo egaraterera mugira ivyo yongereje mu misi ya mbere, ariko uko igihe kigenda hagenda haba ugutituka kw'isi. Mu Burundi twarahezagiwe n'Imana, dufise igihugu gifise amasoko menshi y'amazi. Amasoko y'amazi nayo abangangirwa n'ibintu vyoza biza kuyacafuza canke kuyatosekaza nk'abantu baba impande y'inzuzi, niho usanga bakorera imirimo yabo, baravoma bakayakoresha mu guteka. Aho kuri urwo ruzi nyene ugasanga haruguru harunda ikara ahati imicafu. Mu kuvyikingira icambere nukubanza kwigisha abantu ukamenya ivyo ibintu bibangamira ivyo ari vyo. Mu kwigisha abantu rero twatoye inzira mu mugwi wacu muri iki gikorwa cacu no kwanza kwigisha abana bato, kuko abana bato niko gwaruka gwejo, niko ejo bazoba bari Burundi bwejo. Kwamsa tugire ico kita urunganwe rwo guhindura ibintu. Hariho kutamenya mu gukingira ibyo bidukikije cane cane. Ubunye dusigaye dufise ibinyobwa byinshi biri mu ma plastique. Abajene barakonsoma ubwo buntu, ubwo buju buri mu ma plastique. Benshi ntibazi yuko bota aho ga plastique bahagata muri poubelle hagenewe kubita, batera mu ibarabara. Ugegeje kuraba mu ibarabara usanga ku metero 3 canke 2 uhasanga plastique iri mu ibarabara. Rero je mvuga yuko gwaruka rukwiye kwiga imico myiza yerekeye gukingira ibidukikije, babimenyere bakure babizi, ku buryo tuzosanga muri kazoza dufise isi novuga dufise isi isukuye. Kinatahukanye mu vyo ntarinzi, hari ivyo twamenye twari tuzi. Urashobora tuza turakingira ibidukikije, twarakoza turonona amazi. Nkajya mu industrie yonona amazi, twarakoza turonona amazi kuko amazi ni ubuzima. Ivyo ngiye guhindura kwa harya nyene kwa kuntu tunywa amazi tuza turata ibintu mu madirisha turi nko mu modoka canke muri bus. Turumva nyene ko ari ibi twabitahuye tugiye kubiheba. Icyambere natahuye mu zino nyigisho nuko twebwe ugwaruka ari twe dukwiye gufata iya mbere mu gukingira ibidukikije. Ikintu ngiye guhindura nuko uko nawe urafata ibidukikije siko ngiye kubifata ubu, kuko ibidukikije nagara mu ruganda ntibacure. Mu bijanye no guta imyanda aho idakwiriye nk'ama plastique, bazigwaruka turanywa akaji amazi machuta naco nanga plastique, ariko ubu suko nzobigenza. Cyo no hano urugwaruka nuko kuko nitwe Burundi bwejo, nitwe abahari ubu bariko baragenda, ingaruka mbi tuko turakora zizotugaruka ko twege, ilifo yuko aribo bafati ya mbere mu gukingira ibidukikije. Ikindi nokongera ko nuko umwe wese yogira uruhara ntangere kugira ngo agire ico akingiye. Nimba hari ikintu womaze kumenya ukakibwira uyundi, uwundi akabwira undi akabwira uyundi, gutyo tuzosanga twese twagize isi kingi duse n'amazi meza cane.